uyu mwanya muto nagomba tuganire ijambo riri muri Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Turabe muri Yohana nyene igice ca mbere amajambo twishimikiza hamace tubandanya tuganira gato. Havuga ngo ku murongo wa mbere ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo wari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza ariko umwiza ntiwabakiriye. Ku murongo w'icenda umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Naya majambo y'Imana twishimikije kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri kano kanya. Imana yashize mu mutima kuvuga ku rukundo rwayo rwatumye itanga Kristo kugira ngo atubere umuco twoye kuzimagirika muri iyi si y'umwijima. Umuntu wese ari hano atavyirengagije arazi ko atiremye. Twaremwe n'Imana kandi igihe cose Imana yaturema itwiyumvira ko yatwiyumvirira kw'ivyiza. Ariko imaze kurema umwana w'umuntu byagiye bigaragara umuntu yama ariko araja kure yayo akakora ivyo Imana itabibona ko ari vyiza. Abantu bamaze kuja kure y'Imana, Imana iriyumvira ngo nofasha gute aba bantu kugira ngo dusubire tunywane, dusubire tubake ubucuti, dusubire tubumwe. Haleluya. Ico gihe isanga inyishu yotanga kw'isi kugira ngo ikemure ibibazo byose n'uyu mugabo yitwa Kristo Yesu. Haleluya. Ishiraho plan canke gahunda canke programme yo ingene Kristo aza mu isi. Turi hano muri gihe ca Pasika turiko twibuka urupfu no kuzuka kwa Kristo, ariko kandi yabanje kuza mu isi mbere yuko apfa akazuka agakora icamuzanye. Imana rero icenezerwa nuko isubira kugarukana amahanga kuri yo, ariko biciye mu gutanga umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma twasomye hariya muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Iyi si yuzuye abantu bumva ko badakunzwe. Bamwe bariyahuye, abandi baragize ubuzima butoroshe kubera bumvise mu gihe kanaka canke mu kindi gihe ko badakunzwe nabo bakunze canke abo babaye hafi, bigatuma bamwe bafata ingingizi canke abandi bagafata izindi zitari nziza. Ariko hari ikintu Imana yari yarakoze kugira ngo umuntu wese yiyumve by'ukuri ko akunzwe. Yatanze umwana wayo kandi abamwakiriye bose Bibiliya yavuze ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo abo nibo batavyawe n'umugabo ngo canke kwifuza kumenya ngo ko bavyawe n'Imana. Abo bantu bamwakiriye by'ukuri bari mu bantu bariko bararirimbana n'uyu muririmbyi ariko araririmba ngo yumvise amahoro atemba muri we, yumvise akunzwe, yumvise urukundo rumusaga, yumvise atahantu handi yoronderera ibindi kuko yumvise Imana n'agakiza bimushize ahantu by'ukuri yumva ko akunzwe kandi afise ubuzima canke ubugingo muri we. Imana ishimwe cane.
ngaha twabonye yuko muri Yohana igice ca mbere ijambo ry'Imana rivuze ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi ijambo ngo yahoranye n'Imana. Bariko baravuga Yesu ngo yahoranye n'Imana ubwa mbere, kandi byose vyaremwe nawe, nta kintu na kimwe cariho kitaremwe nawe. Ariko hagera igihe Imana idesida kumuduha, imukuye ahataboneka imuzana mu isi haboneka. Bibiliya ikivuga ngo uwo yaje ari umuco. Teme dufise muri kino gikorwa ivuga ngo de l'ombre à la lumière. Yesu ashimwe cyane. Umuco kugira uboneke nuko haboneka ikintu kizana umuco. Ngaha hari mwijoro kugira ngo hashobore kuboneka umuco nuko twatsa amatara canke ikindi kintu cyose gishobora kuzana umuco. Nta kindi kintu gishobora kuzana umuco mu buzima bw'umuntu atari Yesu Kristo, we yaremye umuntu akamenya ikibanza umuntu ashobora by'ukuri kubamwo kugira ngo abeho agenda ahabona. Bibiliya ivuze ngo naho yaje ari muco wakira mu mwiza, kuko iyo Bibiliya ivuga ngo misi yose ngo iri munsi ngo y'umwiza ngo ya wa mubi. Imana idufashe cyane. Ariko ngo uwo muco ucuza wakira muri uwo mwiza nyene, ariko ngo umwiza ntiwigeze wakira. Imana idufashe cyane. Turi hano turumva amajambo y'Imana, ariko Bibiliya ivuze ngo umwiza ntiwakiriye umuco, kandi kutawakira umenga ntaco bitwaye. Ariko mu kubaho k'umuntu arumva ko hariho un vide, atakindi kintu na kimwe gishobora kuyikomba. Yesu adufashe cyane. Aho wafata ifi zo ngaha muri Tanganyika aha hepfo akaca zitwara muri Maison Blanche, zomubwira ngo uratugiriye neza udushize ahantu heza, mugabo udutebeje aha hantu mu mwanya muto turapfa. Nivyo canke sivyo? Turapfa kuko ifi zaremewe hehe? Mu mazi. Natwe abana b'abantu twaremewe muri presence y'Imana, twaberemewe mu busabane bw'Imana. Nta kintu na kimwe gishobora guhaza umutima w'umuntu. Amahera ntashobora guhaza umutima w'umuntu, amatitre ntashobora guhaza umutima w'umuntu, itunga ryo ngaha mw'isi, amadiplome d'office turiga kandi ni vyiza, ariko ntibishobora guhaza umutima w'umuntu. Ikintu conyene gishobora guhaza umutima w'umuntu agahaga kumva ko aryama agasinzira ari amahoro ni Imana yamuremye, kuko niyo ishobora kuzura ca kibanza yaremeye kubamwo mu muntu. Turagerageza ibintu bitandukanye, ariko twarabonye abantu batandukanye bahira barushe mu mitima, kandi mu bigaragara abari inyuma tubaravye bo twovuga ngo bajya abantu barahiye, ariko ugasanga barushe mu mutima, barababaye, baramerewe nabi, kuko hari ikibanza Imana yonyene, uyu muco wonyene ari ushobora kuzura. Acavuga ngo umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Imana idufashe cyane. Uno munsi turiko turahimbaza Pasika, twibuka igikorwa cakoretse. Imana nta yindi nyishu ifise, kandi inyishu yari ifise ku kibazo cawe wowe umuntu wese uri hano, ku rugezo umuntu ageze, twaba bato twebwe dukuze n'abaturuta, ikibazo cyose umuntu ashobora kugira, inyishu Imana yarayitanze. Iyitanga mu gutanga Kristo Yesu, kugira ngo uyu muntu amwizeye, akamuha ubwiwe bugingo, akamuha ikibanza, amumarire na bya bindi byose amugomba ko, kuko igihe yari ku musaraba. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ngo igihano kituronkesha amahoro ngo cabaye kuri we. Biragaragara ko isi yuzuye intimba, ahantu hirya no hino hari umubabaro itewe n'ibintu bitandukanye. Mu bihugu bikenye abantu biruka barondera ingene babaho, mu bihugu bitunze nabo bafise ibindi bibazo vyabo. Isi yose yuzuye ibibazo, amato de suicide, amato de divorce, amato y'amadepression. Ari ahantu menga barajya neza, nta kibazo cyo kwiga no kurya bafise, ariko ugasanga niho vyuzuye. Kubera iki? Nta kintu na kimwe Imana yoguha ngo gihaze umutima wawe atari yo yinjiye mu bugingo bwawe ngo ihindure ukubaho k'umuntu, ihaze umutima wiwe. Rero twebwe twese turi hano, singiye gutevya cane, ariko ndagomba kubifuriza uyu mwami yaje ari umuco kugira ngo atumurikire. Iyo ashitse mu rugo, umugabo n'umugabo gore bashwana, babana amahoro, bagakundana, ivyabatandukanya bakabisabana kw'imbabazi.
umubano ugatangura kuba mwiza, ibintu bigahinduka. Iyo aje agasanga abana batoya bariko barazimagirika mu bitagira ikimazi, araza kuzura umutima wiwe, ubuzima bwe bugatangura kugira intumbero. Iyo twumva intahe z'abantu Yesu yakozeko, ugasanga ubuzima bwabo bwaciye buhinduka, twari dukwiye gusubira kwiyumvira. Nkunda kubwira abantu, ntiburya abantu tugira amanyamatuzi biki. Nimba tutoshobora kumenya ibiba mu minota 5 iri imbere turi hano, nimba tutoshobora kumenya ibizotuba kwejo, twari dukwiye guca bugufi tugafata ubuzima bwacu tukabuha uyu muremyi yaremye ijuru n'isi, tukamubitsa ubugingo bwacu kugira ngo abutumbereze nk'uko yabiteguye. Amen. Kuko uzi bike nzi bike, dushoboye bike, Imana idufashe cyane. Nkunda kubwira abantu ngo ntibiva mu gushimika, ntibiva mu mwete mwinshi. Turagira umwete tugakora biriya na biriya, kandi ni byiza. Turigisha abantu gukora, turigisha abantu kugerageza kudona le meilleur de même, gushika kure hashoboka, ni byiza cyane. Ariko igihe cyose mushinga ntari uri hano, mufasoni uri hano, mutegetsi uri hano, mwene data uri hano, rwaruka uri hano, umukozi w'Imana uri hano, igihe cyose umuntu atazoha ikibanza Imana, azokwama abona ya vide mu mutima wiwe, kuko umutima wiwe ntuzokuzu. Igishobora guhaza umutima w'umuntu ni Imana yonyine. Rero ndagomba ndangize dusenga Imana, ariko ndakwibutsa ngo Imana yaragukunze. Ici sanga nta kindi kintu yoguha c'agaciro ifise atari kuguha umwana wayo Yesu Kristo. Acaraza, arapfa, arazuka. Twumvise ko hari umuntu aserukira musitanteri hano, kandi Imana imuhezagire cyane. Byoshoboka cyangwa byoshika ntibikabe, ariko byoshika nk'ubu iyi komine yose ikabura amazi, bigashoboka sanga yakamye hose, mugabo ugasanga biramaze umwanya. Nk'umutware yo kwiyumvira icyo yokorera ikomine yiwe, akagerageza akaronka nk'ahantu akura amasiterne menshi ashobora gufasha abantu kugira ngo baronke amazi, akacashira kuri chef-lieu ya komine, akavuga ati abantu mutagira amazi ni muze amazi yabonetse. Hariho abavuga ngo aya mazi ari kure, ugasanga ntibagiye. Ariko utagira amazi ntuteka, utagira amazi ntiwoga, utagira amazi haba ingwara nyinshi zivuye ku bucafu n'ibindi byinshi. Abantu bagiye bakayatora, bubaho bakabandanya ubuzima bwabo neza, niko biri. Ariko abatagiye kuyatora, naho amazi yari disponible, bopfa bakabahamba, kandi amazi hari umuntu ya disponibility. Uko niko Imana yatoye solution mu gutanga Kristo. Abamuhaye ikibanza bazobaho, bagira ubugingo, bagira amahoro muri bike no muri byinshi Imana ishobora kubaha. Abatamwakiriye, abatamuhaye ikibanza, abatabihaye agaciro, bazobaho ariko bazokwamana ibivide, kuko nta kindi kintu gishobora guhaza umutima atari Imana yawuremye. Imana ibahezagire cyane. Nagomba dufatanye dusenga Imana. We uri hano, wiyumvire muri kano kanya, ni ikihe kibanza wahaye uyu muco waje kutwakira kugira ngo ntitugume mu mwiza. Iminsi yacu yo kuba mu isi ni mike, turiko turagenda twese, ntawuzi ngo iminsi yiwe niyi ingana gute. Ariko iyi Imana tuzohagarara imbere yayo, yaraduhaye amahirwe yo kwakira uyu mwami Yesu. Umutima wawe usubire wiyumvire uti ni ikihe kibanza nahaye umwami wanje. Mbega ibindi ko ndabamwo, ubwo sindi ko ndabibamwo kubera atakibanza uyu muco waronse muri jewe, ubwo sindi ko ndagendera mu mwiza kubera ata muco nahaye ikibanza, kandi umuco wari waraje. Ibi bintu mbona ntabona ingene ndabigenza, ubwo suko ntahaye ikibanza umuco, kandi umuco waratanzwe. Ucugira icugiye Imana yawe. Imana n'urukundo, nta hantu na hamwe kure umuntu ashobora gushika ngo Imana ntimusangeho. Batubwiye abatari bake turi muri visite, baza mu bameze uko canke kuriya,
ariko abo bose Imana ifise urukundo ruri suffisant kugira ngo ibagumbire. Hari n'abo usanga kumbura abavyeyi bageze igihe bakaruha kuko n'abana b'abantu, ariko uko biri kose hariho umuvyeyi ataruha avuga ngo kandekere nakanje, uko kari kose ndagomba kugahindura, ndagomba kumugirira neza, ndagomba kumuhingura, ndagomba kumugira umuntu muzima, ndagomba kumushikana kure. Haracari ivyizigiro ku muntu agihumeka. Yesu abahezagire. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turi hano muri kano kanya, turagushimiye ku ijambo ryawe Mwami, turashimye mu izina rya Yesu ko kubw'urukundo wakunze abari mw'isi watanze umwana wawe kugira ngo umuntu wese amwizera ntazopfe rubi. Udufashe kudahitamwo urupfu Mwami, udufashe guhitamwo umuco, udufashe guhitamwo Mwami kwakira ubu buzima, ubugingo budashira waduhaye. Udufashe mu izina rya Yesu kugira amahitamo meza, tukiri ngaha muri isi tugihumeka, ibyacu bitarahera, umuntu agirirwa amahirwe Mwami yakira ubu bugingo. Kandi n'ugeze ahantu yumva umenga ari desespere, ndasenga ngo urukundo rwawe rumwanvelope, urukundo rwawe Mwami rumukikuze hirya no hino. Yumve mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu urukundo rwawe rumuhagije. Aho yoba yararondeye akarubura, ndasenga ngo muri kino gitondo yumva ahagijwe n'urukundo rwawe. Kandi tugisenga Mwami, turasengeye iyi centre mu izina rya Yesu. Turagushimiye ku muhamagaro wahaye uyirongoye, ukabimushiramwo kuva kera akabikora. Uyu munsi bigeze aha, ejo bizoba biri ahandi, ariko turasenze mu izina rya Yesu, reka ukuboko k'inkomezi kw'Imana gukora ibidasanzwe muri kino kigo. Turahamagara mu izina rya Yesu uburyo bukenewe kugira ngo Mwami iki gikorwa kigende neza. Turahamagara ubushobozi bw'Imana bubohora, bukiza, buhanda libre les opprimés mu izina rya Yesu. Bukorere muri iki kigo kugira ngo umuntu wese azoza aze yumve mu buryo bucanke ubundi mu izina rya Yesu, abaye libre yidegemvya mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami, turasenge bikenewe vyose abakorera muri iki kigo, abitanze bose kugira ngo iki kigo kibeho. Turabasabira umugisha Mana, urabiyereka Mana, urabahezagira Mana, hezagira ibikorwa by'amaboko yabo Mana, bagirire neza muri vyose kubw'icubahiro cawe mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye, bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri. Ariko ibifungurwa birimo ndemamubiri, nsanganyangaburo na ntangaguvu ntibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu uwo ari we wese, kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza, ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 883 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe.